Turi niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa mbere ku itariki ya 22 mu kakaro 2024. Tukaba tubazaniye rero amakuru harimwo ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu. Ubutare burakora ishano mu gihugu c'u Burundi, buriko buravugisha abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse umukuru w'igihugu mu ngendo ariko haragira mu bice bigiye bitandukanye ariko arabugarukako. Kuri uyu munsi yagize ati naratoye ubutare ata muntu n'umwe azaho buri, niko Varisito Ndayishimiye ashikiriza. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akavuga ko ariko haracukura ahari amahera hose yizanira amahera bene gihugu bakeneye gushika naho abanyamahanga bagiye kwizana mu Burundi. Varisito Ndayishimiye akagira ati nk'ubu jewe naratoye ubutare ata muntu n'umwe yaraza aho buri, ubu ndiko ndacukura ahantu hose hari amahera nzanira bene gihugu gushika naho abanyamahanga bagiye kwizana mu Burundi. Ibi rero akaba yabivugiye mu ntara ya Rutana kuwa gatanu w'indwi twaraye turangije. Ubwo butare umukuru w'igihugu yirirwa aravuga ntaco ngo buzofasha abarundi kuko ngo ubwiwe ashigikira abanyuruza amatungo y'igihugu ngo ntabahane. Akaba yaravuze ko n'indongozi zinyonora amatungo y'igihugu bahinduka badahinduka ngo bazokorana. Harabuze rero ngo umuntu mu gihugu yomukurikira, abarundi rero bagashika ku iterambere rirama, maze ubutare bwuzuye mu Burundi bugatuma Burundi buba igihugu c'igihangange kw'isi, ariko bizoshika. Varisito Ndayishimiye ku rundi ruhande ubwiwe akavuga ko vyose azovyikorera. Akaba rero yahumuye amaso y'abantu bagiye batandukanye bumviriza amajambo ye, ndetse akaba yatanze uturero tw'abashikiranganji, ndetse abenshi bakaba bavuga ko yoba agiye guhindura leta yiwe bivanye rero n'amajambo yoba yarashikirije ubutaganzwe mu ntara ya Ruyigi. Perezida Ndayishimiye rero tukaza kwibageza ko ivyo yatangaje, dore ko hari abashikiranganji yoba yaridogeye, aho rero ubwiwe yoba yaratangaje ko agiye kuza avyikorera. Turaza kugaragara kandi ku majambo atandukanye yashikizwe na Pacifique Ninahazwe avuga ko Perezida Varisito Ndayishimiye akwiriye kumviriza abamuhanura ngo ntaze arabavuma, ngo OBM rero ngo ntivugwa mu gikorwa cyo gucukura ubutare. Kandi rero bakaba bifuza ko vyoja ahabona. Pacifique Ninahazwe rero ubwiwe akaba atangaza ko ari amakuru afise yuko Perezida Varisito Ndayishimiye yoba afatikanije n'abarwizatunga mu kunyerera itungo ry'igihugu, cane cane kuri ivyo birabana n'ubutare bucukurwa mu gihugu c'u Burundi bukajanwa hanze y'u Burundi. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni mboneshakure Hejuru TV, turabahaye kaze. Varisito Ndayishimiye akaba yavuye mu gacerere ariko avuga amajambo agobetse, ndetse abantu benshi batagiye bumviriza neza, ariko bumvirije neza usanga harimo ikintu. Yagize ati byose nzovyikorera. Akaba yabandanije agira ati jewe kuza kumbwira ngo amategeko ngo atari umushikiranganje w'ubutare n'agataka bikoze kirazira, umukuru w'igihugu mumenye neza ko ari ngo umushikiranganje w'ubutare n'agataka, niko Varisito Ndayishimiye yashikirize. Akaba yabandanije agira ati umukuru w'igihugu ni umushikiranganje w'ugwaruka, jewe ndi umushikiranganje w'intwaro yo hagati, ngabana abafasha banje ngo wewe bikuraniye ndavyikorera, niko Varisito Ndayishimiye yashikirije mu ntara ya Ruyigi ibutaganzwa ku itariki ya 19 ukwezi kw'indwi 2024. Perezida Ndayishimiye akavuga ko igihe cyose abajejwe amabanga batazoyakora azoca ayifatira mu minwe ayikorere, ngabo bandi nabo ngo babandanya guhembwa ataco bakora. Iyo rero akaba abivuze hereye no ku bategetsi baba bavuga ko umukuru w'igihugu hari ivyo yahenzwe kuri bwa butare bwo muri komine Busoni. Perezida Ndayishimiye akavuga ko abategetsi baguzwe n'abazungu kugira ngo burya butare bugume bunyegejwe, ndetse bakaba babona ko umukuru w'igihugu ngashobora no kuvanaho bashikiranganje bose bariko barivanga mu vyo ariko arakora ngo vyo kuvumburaho ubutare buri. Abantu rero ngo batemera ko yaraje yubuye ubutare ngo bigiye kubakomerana, niko rero Varisito Ndayishimiye yashikiriza bagenzi ngo rimureke kumugora, ngo tumusabe vuba ngo biva muri ubwo butare tubibone, maze abarundi batore akayoko. Atwemereye miliyoni 50 z'amadolari buri kwezi, atwemereye ko hatabafasha Burundi agikeneye na kare bamukangisha ubu miliyoni 10 bw'amadolari. Perezida Ndayishimiye rero ngo niyumvirize abamuhanura. Perezida Hanga Kanoti yakabonye ngo nta kibazo gisigaye, ngo ahubwo naduhe n'isango ryaho ngo
gutangurira kuvoma ngo nawe ubu si bimwe bya 2060. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook akaba yanditse agira ati ngo burya umutegetsi yavuze iryo jambo ntugire ko amucira urubanza atamwumvirije, ngo si byiza kwibwira ko abazungu bamutumye, ngo byiza mwumviriza hanyuma mugatohoza. Abakuru b'ibihugu benshi baranonerwa n'abama babakomera amashi niyo bihenze. Perezida iki c'imyaka 50 Ababiligi bamaze bima ubwo butare kumaragishishoza neza, ngo Ababiligi batwaye Burundi imyaka 46 kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 916 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 962. Nawenu ntibashitse bimba ubwo butare, barafashe akanya ko kuburondera. Abahinga mu byo gucukura ubutare bemeza ko Ababiligi basize bakoze ikarata yerekana ari ubutare nka satelite na Korutaboba, baragiye banerekanye ko ziriho cyane muri Kabarore, Murehe na Ntega. Ubwo gaperezida ngo nivyo bavyiza muhamagaye abahinga b'ivyo bibazo kurusha kumviriza cyane abadandaza babwira ko ibyo mushaka kumva gusa. Umudandaza y'amafise igiharuro ciwe ngo vyiza uhamagarwa n'abahinga babinonosoye. Haribazwa impamvu ituma OBR itavugwa muri kino gikorwa. Perezida ngo ikigo ca leta kijejwe ubutare OBM naho nimwo biha igikorwa cyo kubigira neza ivy'ubwo butare, gutyo bigakorwa neza vyisunze ubuhinga bwose bugezweho. Kubwo ku kibazo cyambaye gutyo urwego mwishiriyeho mwebwe nyene ntimworoha ijambo, gutyo mukaronka umuco ukwiye imbere yo gutangaza no gufata ingingo. Perezida Ndayishimiye ngo inzego mwizeye z'ubutungane nka Procureur General de la République ko zatubwiye ko bamwe muri abo bantu muri ko murizera ari abasuma bakomeye bayogoje ubutunzi bw'u Burundi, ngo ubwo ntimwofata akanya gakuriye mu gusuzuma ibyo bababwiye mukanaraba ko inyungu z'u Burundi zubahirijwe koko. Icyo abarundi bifuza nta bene gihugu b'u Burundi ngo nuko iterambere ryonyaruka, kuko ngivyo muri ko muratubwira vyo bukuri, ariko no gusuzuma ibi bivuzwe no mudandaza nta kibi kirimwo. Niko rero Pacifique Ninahazwe yoba atangaza ku jambo yoba yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, yavuze ko yitoreye ubutare gatanu umuntu n'umwe azi aho ubuherereye. Yandi makuru hagezweho i Bujumbura bariko basaba kwerekwaho banyweshereza igitoro ni bamwe mu bungurutsa abantu kwipikipiki. Ni nyuma rero y'igisagara ca Bujumbura bidoga ko ku masitasiyo berezwe kunyweshereza k'igitoro batoroherwa iyo bahashitse kugira ngo banyweshe ico gitoro. Sanzwe bakorera muri quartier Kamesa zone Musaga, bakavuga ko sitasiyo bahawe ngo shereze ko igitoro iri impande y'ikiraro bagiye kunywesha ntibemererwa n'abajejwe iperereza basanzwe baraba ko ibitoro biriko biratangwa ku masitasiyo. No muri komine Ntahangwa basanzwe batwara amapikipiki bavuga ko haheze iminsi 3 bataronswe igitoro kuri sitasiyo beretswe. Abo bunguruza abantu ku mapikipiki bekanegura ko ubu hamwe muri ayo masitasiyo beretswe asigaye anyeshereza ko imiduga yo mu bwoko bwa taxi, bagasaba rero gutunganirizwa bakerekwaho banyweshereza igitoro kuko ako kazi ariko kabatungiye imiryango. Ni mu gihe amapikipiki atemerewe gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura kugira nyweshe igitoro, ndetse bitanemewe no gutondesha amabido kugira ngo uronke igitoro. Mu Burundi urudandazo rw'amavoka ngo rurakwiye no gutunganywa gushasha, niko rero bamwe bariko barashikiriza. Ivyo rero ni bamwe mu banyagihugu bafise ibiti vy'amavoka mu ntara ya Muyinga bavuga ko no munsi bayadandaza ku mifuko hagati y'ibihumbi 13 na 40 bivanye n'ubwoko bw'amavoka. Abo rero bakaba bemeza ko hari akarusho uno munsi ku kijanye n'urudandazo rw'amavoka nubwo kakiri gato kuko zishorwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abadandaza bakaba aribo baharonkera akarusho. Jean Claude Batungwa nayo amatari w'intara ya Muyinga akemeza ko urudandazo rw'amavoka rutaratunganywa neza nk'ibindi bidandazwa njabuka amazi. N'umunsi rero abashora amavoka hanze y'igihugu biciye nko ku mupaka wa Kobero bariho kandi ntibobabuza kuko baba bariko bararondera inyungu mu vyo bashize mu kurima amavoka kandi batashobora no kubabuza. Avuga ko rero hatangwa amafaranga angana 1000 canke 2 ku mufuko
mu ntara canke muri komine, ariko ayo mafaranga akiri make cane adahuye n'ihangiro igihugu cihaye. Asaba abanyagihugu rero nyabona kugwiza umwimbu w'amavoka mu gutera ibiti no kubikurikirana. Yizeza abarimyi ko n'urudandazwa rw'amavoka rugiye gutunganywa gushasha nk'icayi canke n'ibindi bidandazwa njabukamazi, ndetse kugira amafaranga mvamakungu ashobore kwinjira mu gihugu, ndetse n'abafise ibiti vy'amavoka baharonkere akarusho nk'uko rero bitangazwa. Gisuru hari abaraye bagandaguranye kubera umwigeme, n'abantu 4 baraye bishwe ku mutumba Kigamba muri Gisuru mu ntara ya Ruyigi bivuye ku gushwana hagati y'uwo batazira Kadogo gaturuka i Bubanza asanzwe yumva inzahabu n'uwitwa Philibert Karimanzira avuka aho mu Gisuru. Uruziva muri uwo mutumba zemeza ko Kadogo yasohokanye umwigeme asanzwe akowe na Philibert. Bajije Kadogo igituma yamusohokanye, yaciye amucumita imbugita carahunga. Uwo Philibert rero yaciye ajanwa kwa muganga aho yahavuye acikanirayo. Imvukira zegereye Philibert zikaba zaciye zihora aho hishwe abantu 3. Aya makuru rero akemezwa n'igipolisi aho bavuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo abagirizwa ubwo bwicanyi bafatwe, mbere n'abantu 2 bakaba baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Birabana n'ubutungane mu ntara hari ababazwa no kubona imyaka 28 irangiye ukuri kutaramenyekana. N'ishirahamwe ry'abacikacumu bo mu bwicanyi bugendana mu ntara ya Gitega rirababazwa no kubona haheze imyaka 28 ukuri kuri ubwo bwicanyi kutaramenyekana. Umushingamanza Pascal Nahonkiriye rongoye iryo shirahamwe mu gihe kuri uyu wa 21 Mukakaro hibukwa baganaguwe mu nshuro 28 zikaba iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu no gushikana imigambi iterambere kuri bose hatabakumirwa. Mu gihe Burundi bwemereje amatora, Pascal Nahonkiriye ahamagarira abanyapolitike kunywanisha abanyagihugu bakama bashira imbere politiki ihumuriza, ntihagire n'uwuzira ivyiyumviro vyiwe kuko badasanga uyu mugambwe nk'uko ubwinshi bw'amabara aribwo butuma impuzu igira ishusho nziza. Inzoga zikaze zifise ingaruka zitari nke ku magara y'abantu, nuko ari ingaruka muri zimwe ziterwa no kwihereza inzoga zikaze no guhungabana y'amagara y'abazihereza hamwe no gusesagura ubutunzi bw'umuryango. Bivugwa na Eric Nsengiyumva mpuzabikorwa mw'ishirahamwe Bapude rihurikiyemwo abahoze bihereza bayuramutwe. Nsengiyumva akaba asigura ko abihereza izo nzoga banateza umutekano muke mu kibano, hatibagiwe n'amasanganya yo mu mabarabara aturuka ku baba bihereje inzoga z'umurengera. Uwo muhuzabikorwa rero mw'ishirahamwe Bapude akaba asaba abantu kugira ngo bagabanye gukoresha ibiyeri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero tubakengurukiye cane banywanyi bacu, tubakengurukire ko mwakurikiye amakuru. Ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu mugoroba. Hari byinshi bigiye bitandukanye tuza kubashikiriza ni mu kanya gato mu masaha ari imbere. Mane bahezegere.